izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda. Mukama Mana y'urukundo, uraduha ubuzima ukabutubungabungira, ukaduhezagira mu bikorwa, mu migambi itwerekeza ku gushaka kwawe. Bamwe bari abavukanyi bacu, abandi abavyeyi, abandi ababanyi, kandi twari dufitaniye ubucuti, twari dufitaniye urukundo. Bismillahir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uku niko ibintu byari byifashe ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Rumonge, ni mu ntara ya Rumonge nyene. Umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe waruramutse rero utunganya amasengesho, kuko warumaze indwi zitandatu uri mu bikorwa byo kuzura ibisigarira by'abatawe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Umukuru w'uwo mugwi Pierre Claver Ndayicariye yahavuye rero yereka abatumire bari bahari, harimo umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka, ibisigarira by'abishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Aha mbere yatanze n'insiguro ku bijanye n'ibyo bisigarira by'abahisi. Iyindi siguro nuko abatwawe n'igukura. Iyindi siguro nuko hari umucanga mwinshi, ugasanga impuzu zirasigara ziraboneka. Nyinshi tubona kimeze n'imatera. Iyi bayitoye mu bitaro bya Rumonge, umuntu yashibutse yari Umuyisilamu. Iki kintu kimeze nk'ishuka, igicapo. Uyu muntu yitwa Salome Kabonga. Uyu igitari cyane ku muntu, uyu yitwa Songolo ni yakaranga muntu. Aya makarata arasomeka mu majambo make, ngira ngo ibinogo byavuyemo abantu benshi. Icambere ni mu bitaro havuyemo 497. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe nawe nyene yahavuye rero apfundurira agaseke abari aho. Imana yaraturemye turi abana b'abantu. Ubwa mbere turi inkumbi. Imana yaturemye tuyicira umwana wayo yakunda cyane. Twebwe abana b'abantu, twebwe hano mu Burundi nitwageranye umutwe, turicana, ibara riragwa. Icyo twokora cyo kumvikana nuko twese twosabana ikigongwe, Imana itubabarire. Nyakubahwa nyeniteka mu nama nkenguzamateka, banyakubahwa mwadutumiye uno munsi kugira ngo mutwereke bimwe bimwe mu byo mumaze gutororokanya. Iki gikorwa si igikorwa cy'abantu,
si igikorwa cy'abantu. Iki gikorwa ni igikorwa cy'Imana, kuko kubw'abantu hari hageragejwe uburyo bwinshi bwo kunyegeza aba bene wacu bari hano. Ibi bisigarira bya bene wacu byari byaranyegejwe, abenegihugu benshi batari bacibuka n'aho ibintu byagiye bibera. Ariko Imana iti, mwebwe Abarundi mwarananiranye, atarika ndabafashe vyibure, turabe aho mwohera mwubaka mwumvikana. Birya bimenyetso biri harya, birya bisigarira biri harya bya bene wacu bagandaguwe bunyamaswa, bamwe benshi batazi n'ibyo bazira. Birya n'ibimenyetso by'Imana. Akaba ari nayo mpamvu dusabwa yuko umwe wese yirabe yisuzume ku mutima, yirabe yisuzume ku mutima, agende yiyugarane, asabe ikigongwe Imana yaturemye, kuko twese yaturemye twitwa abana b'abantu. Ariko turagaruka abana b'abantu Imana yaremye, turagaruka turabagandagura. Mugabo nk'uko byavuzwe, uzosaba ikigongwe Imana, ariko Imana nayo igituru kivuga iti, saba ikigongwe bajya mwagiriye amakosa. Abo twagiriye amakosa tubasaba ikigongwe. Birya bisigarira, birya bisigarira biravuga, biratubona. Birya bisigarira biravuga. Arya magufa aravuga, kuko n'amagufa y'abana b'abantu, abana b'Imana. Nabonye ko hamwe hamwe hari aho ubona n'amazina. Arya amazina mubona ni kutubwira ati nawe abe hose ibi bisigarira byose, reka twebwe tubiserukire tuvuge. Amazina akaboneka, ni ukuvuga yuko ata muntu n'umwe yoharira ko ibara ritaguye, nta muntu n'umwe yobiharira, ibara ryaraguye. Ariko birya bimenyetso kugeza aho karangamuntu iboneka, naho yoba iri imwe, ni ikimenyamenya gikomeye cyane Imana yashatse kutwereka. Banyakubahwa, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, nagira nsimbize mvuga nti abadusengeye batubwiye byinshi, batwibukije byinshi. Mu byo batubwiye ntitwabuze icyo dufata, ntitwabuze ikidukora ku mutima. Nta mahoro tuzigera tugira mu gihe n'ibintu nk'ibi byoshobora kuba
twebwe ntihagire icyo twibwira, nubwo twavuga tuti amagufa ntatubona, ati murabeshe, Imana yo yari yaremye amagufa iratubona, aho tuzokwepera. Mugani wa wundi ati saba ikigongo bikigendeka, uko nimara kurengerana uzosigara wicuza. Nitwaje hano kugira ngo turegane. Umugwi wadutumye ko witwa umugwi wo kumenya ukuri n'ukurekuriranira. Menya kurya kuri, tumenye kurya kuri, twibaze hanyuma turekuriranire. Nyakubahwa murongoye umurwi nabo musangiye amabanga, nubwo bigoye tubanje kubakeza. Ni umunsi mukuru ahubwo n'umunsi w'agahinda, ariko nubwo bimeze uko turabakeje ku gikorwa mumaze kurangura. Twumvise yuko ati mu bikorwa muriko murakora muzura ibisigarira by'abo bantu bishwe bagandagwe mu nyamaswa, kandi mukagenda mwumviriza n'abashaka kubabwira bimwe bimwe boba bazi. Banyakubahwa mwese muri hano, icyo navuze ntangura ko ari igikorwa cy'Imana. Utovyemera reka tumubwire iki gikurikira. Urya murwi uza kutubwira mu nama nshingamateka, utubwira ingene utegekanya kuzokora, harimo ibice byinshi, harimo ibiringo byinshi kugira bagere igihe bashobora kuzogira abo bumviriza. Bijya bisigarira nabyo bimenyekanye, banyene bijya bisigarira nabo baronswe ako gateka kabo kubaho. Nta mahoro azoboneka Abarundi ubwacu nawe tuzosabana imbabazi, ariko ariya magufa nayo adasubijwe agateka kayo akambere n'agateka ka droit de l'homme. None Abarundi bataremwe ari ibikoko, aho umutima wo kwicana washaka kugeza Abarundi kuki? Abasokuru n'abasokuruza baragwana bisanzwe, umwe akavuga ati jewe ndashaka yuko ijya parcelle y'uriya cyangwa kajya gatumba ndagategeka. Ibyo nibisanzwe mugabo, abantu batariko barakugwanya none bo bariko baraziriki, bariko baraziriki. Rero niriwe mvuga byinshi, hariho umuntu twumva, reka ndamuvuge kuko yigize kirangiranwa cyangwa rurangiranwa, umuntu yitwa Dudu Dieng. Yamaharariza ku Burundi ngo agateka kazina muntu kubahirijwe, mugabo ahari Dudu Dieng ngarya magufa ari hajya
batarigera aza kubaza ati mbega bijya byo ni biki. Ni ukuvuga rero ko mu gihe yanga kuza ariko amaherezo azoza. Muri kino gihe mu gihe yanga kuza ni ukuvuga yuko kuri we bijya avuga atari ibintu by'agateka kazina muntu n'ibindi bintu, kuko iyo agateka kazina muntu naho aba yaranyarutse kuva umurwi ukora werekana ibisigarira. Nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika ati no mu Burundi ibara ryara. Nibatubwire gusa ko bakora politike, ibindi babireke. Agateka kazina muntu tuzokimenyera mu Burundi, kuko tubona ko oni vyayinaniye. Nukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafise. Rero batwigisha nimba hariho abantu babiri ku isi, Imana ikaba yararemye bamwe ikabagira abantu abandi ikabagira ibikoko, icyo gihe Imana yobitubwira. Ariko abantu bose tumeze kumwe. Rero nashaka ndangiriza hano nongera gushimira uyu mugwi ko ku gikorwa uri kurarangura. Mubandanye mutwereke n'ayandi magufa avuga, kuko harya n'Abanyarumonge kandi nabone si bose harya, kuko mwabitumenyesheje. Imana ibandanye bafashe n'ayandi magufa aboneke n'ibindi bisigarira biboneke, uko muri kumwe n'Imana. Nankeka izo bandanye bakingira. Turazi ko bitoroshe uyu murimo, turazi kutoroshe, kwani iminsi yose mu kazi kanyu muza kuzura amagufa y'abantu, ariko nawe yoba y'urukwavu wama uza kuzura amagufa nabyo byovamwo bikakumerera nabi.